nk'uko umunyamabanga ntayegayezwa mu mugwi w'igihugu ujejwe ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero Zakari Mibura bivuga ngo iryo higanwa n'akaryo keza ko kwerekana ko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubushakashatsi bwitayeho ibikorwa by'abahinga n'abashakashatsi. Akongera ko kubwo bushikiranganje bushaka no kwerekana akamaro k'ubuhinga n'ubushakashatsi mu buzima bwa misi yose bwa bene gihugu. Ico gikorwa ngaruka mwaka Zakari Mibura avuga ko arakaryo kandi ko kumenyekanisha no guhiganisha ibyavuye mu buhinga bwa bene gihugu kuko ngo ari byo bizoshikana Burundi ku iterambere rirama kandi ridakumira. Igihugu cacu nikizigera gitera imbere bidaciye mu bushakashatsi nyezina bukorewe hamwe kandi butorera inyishu ingorane zitandukanye zihanze igihugu cacu. Ubuhinga n'ubushakashatsi zina Murundi wese ahamagariwe gukora no guteza imbere nubuza gufasha mwishigwa mu ngiro ya wa mugambi w'iterambere ry'igihugu 2018-2027 hamwe n'ivy'intwaro ya Afrika y'ubuseruko yerekeye ubumenyi, ubuhinga, ubushakashatsi no gushikiriza bene gihugu ivyabuvuyemo. Zakari Mibura agaca hamagarira abarundi kugwiza amahinguriro afasha gutorera umuti bibazo abene gihugu baba bafise. Duhagurukire rimwe rero duteze imbere igihugu cacu, dushinge inganda nyinshi zitandukanye zifasha gutorera inyishu ingorane abene gihugu bafise, tubone kogorora tuja mu iterambere nyakuri. Bamwe mu gwaruka rw'abahinga gwitavye iryo higanwa rinabafasha guhayanisha no kugurisha ivyo bahinguye ruremeza ko ibikorwa byabo biterera mu iterambere ry'igihugu. Ubu jewe ndashoboye gufasha umuryango nkubona ko umuryango wanje uri kuratunganirizwa hama kandi ndabona abajene batandukanye nigishije nkongera nk'akazi kandi bari ku kivi kandi bahembwa neza kandi ubuzima bwabo bwahindutse. Nkorera mu bijanye n'utugenegene cyane twugushariza nko mu mazu tugitangura ntivyari vyoroshe vanye nyene n'agatahe gato twari dufise muga uko twaza haraca imisi niko twaza turaronka nyene uburyo buke tuza turongereza basi aho tugeze kugeza ubu turashima kuko tugeze ku ntambwe itari nto. Ariko bavuga ko basanzwe bahura n'intambamyi zimwe nko kubura ibikoresho nk'imashini zihingura byinshi n'izindi. Ariko batera kamo urundi gwaruka ko goja hamwe rukagira urunani mu rugamba rwo guteza imbere igihugu. Yohayanishwa gurisha ry'ibikorwa by'ubuhinga n'ubushakashatsi risanzwe ritunganywa n'ubushikiranganje bw'indero rikaba ryatanguye mu mwaka wa 2015 uno mwaka rikaba rigeze ku ncuro yaryo ya 10.